hama Charité Sans Frontières imaze imyaka 4 aho urabyishuye nk'ubizi imaze imyaka 4 Amahoro y'Imana abane namwe bakunzi ba Idagadure TV, nizere ko muguwe neza kandi mumerewe neza. Nivyo gushima Imana. Jambo ry'Imana tugira ngo twame dushima uko bukeye uko bwije. Uno munsi rero ni umunsi udasanzwe cyane nkuko vyama, ni umunsi udasanzwe aho twashoboye kugendera ishirahamwe Charité Sans Frontières. Tuza kumenya byinshi kuri Charité Sans Frontières, baheruka gutegura formation zibiri kubamenyesha makuru bakorera ku media atandukanye, radio cyangwa televiziyo hamwe no ku rubuga ngurukana na bumenyi. Rero turaza kumenya byinshi kuri Charité Sans Frontières ndetse no kuri iyo formation ico yari igamije. Rero ugumane nanje utaragira subscribe ugire subscribe, hama upartage kubera kino kiganiro kirakomeye cyane, kiri riche niko novuga, kubera turaza kubahana indication ukuntu ushobora kuzoja kuzuza abashaka kuba aba volontaire muri Charité Sans Frontières. Ikaze rero ni Rwanya. Amahoro cyane. Mahoro. Ego muri bande? Je nitwa Benoît Barushubwira, nkaba ndongo ishira hamwe Charité Sans Frontières imbere y'amategeko. Charité Sans Frontières. Charité Sans Frontières ni iki? Charité Sans Frontières bisigura ineza itagira imbibe mu Kirundi. Urazi yuko ineza buri gitegezo kutagira imbibe, kubera yuko ineza ntiraba uyikoreye, ineza ntiraba urukoba, ntiraba idini, ntiraba intara, ineza uyikorera uwo ari we wese uko umutima wawe ukurongoye. Rero Charité Sans Frontières yatanguye ryari? Charité Sans Frontières yatanguye yemewe imbere y'amategeko mu 2020, ikaba yatanguye gukora neza ibikorwa vyayo mu 2021. Ukuvuga ngo mumaze imyaka 3 mukora? Tumaze imyaka 4. Ego. Kwa kane niho twujuje imyaka 4. Kwa kane no mujuje imyaka 4. Muri iyo myaka 4 Monsieur Benoît mumaze gukora ibiki, mumaze gushika kubiki? Mbega objectif yanyu ni iyihe? Dutanguriye kuri objectif yiwacu twebwe ni gukora ineza aho duherereye mu kibano, tukayikorana n'abandi. Twebwe ntidushima kwikorana buri gihe twenyene. Buri gihe turiko turakora ibikorwa by'iwacu tunezezwa yuko duhamagara n'abandi, ayandi mashira hamwe, abandi bantu biyumvamo gukora iciza, tukagendera hamwe tukabikorera turi kumwe twese ku rubuga, kugira ngo n'abatabimenyereye bavyiyumvemo. Harimo no kwigisha abandi bantu ivyerekeranye no gukora ineza. Rero ico gihe rero twebwe duhamagara uwo ari we wese iyo bigeze igihe cyo gukora ineza tukagenda, canke uwo ari we wese agiye gukora ineza akatubwira tukamuherekeza. Ego. Muri iyo myaka 4 mumaze gukora ibiki? Muri iyo myaka 4 novuga ko tumaze gukora ibintu byinshi rwose, ibintu byinshi. Muri iyo myaka 4 ico no kwibuka nuko igikorwa ca mbere twatanguriyeho cyari igikorwa cyo kuja kuraba abantu abagwariye mu bitaro Senar Igitega kwari kuja kuraba abagwayi imibembe, tugasangira nabo Pasika. Urumva mu bikorwa byo gukora ineza, kandi tukabikorera cyane mu bantu bantaho nikora, bajya bita bantaho nikora, naho umuntu ataburaho yikora. Tuca tugenda rero gusangira nabo Pasika, turaryoherwa. Benshi bavuga bati ntibaheruka kaboga barakaronka, n'akandi turabasigira. Nukuri byari ibikorwa bihimbaye, byari byiza rwose, ku buryo nyene ico gikorwa kurya bavuga ati nta ukorera Imana agenda imvumure. Ni igikorwa cyashimwe n'amakungu, babonye amafoto babona
ivyo twerekanye ivyo twakoze twe twabona ko ari ibintu bitoyi byadutwaye uburyo bukeyi bivanye nuko twari tugitangura ariko amakungu yabonye yuko ari igikorwa gikomeye cyane ku buryo baciye batubaza bati ibintu mwakoze mu gihe cya covid n'ibintu bihambaye nimuze muharanire prix international aha rero amakungu aratugomwa tugenda mu Burusiya i Moscow guharanira inuzeye ako gashimwe mpuzamakungu rero kuko haba haje benshi cyane bavuye mu mihingo yose urumva ntitwahavuye tugatahana ariko urumva ko twageze igihe abantu bose baratumenya babona yuko turiko turakora ico gikorwa kuko muri Afrika y'abirabura twagiye turi ibihugu bibiri gusa bwari Burundi na Liberia urumva mu Burundi yari Charité Sans Frontières yari yashoboye gushika kuri urwo rugezo hari mu mwaka uwuhe hari mu mwaka mu kwezi kwa 12 2021 ico gikorwa murumva ko twari twagikoze mu kwa kane kuri Pasika muri 2021 nyene yego okay muri uwo mwaka rero ugira kane Charité Sans Frontières mwateguye uno munsi kwanza niwo munsi wa nyuma wa formation mwaye muteguye iyi formation yabaye imico ibiri ku bamenyesha amakuru mbega iyo formation mu kuyitegura mwisunze ibiki nkuko nabivuze yuko Charité Sans Frontières ni shirahamwe rikorana n'abantu twe tubita ba mikoro make abandi babita ngo ni bantaho nikora abantu ba mikoro make abo bantu rero nibo dukorana nabo mu bikorwa bya misi yose ntitwashimye rero twebwe kuguma dukora mu buryo bwaba ntaho nikora ahubwo dukore no mu bintu bikinga yuko umuntu aba ntaho nikora mu gifaransa bavuga ni la prévention tugende dukore dukinge hakiri kare nturindire yuko umuntu aba ntaho nikora kugira ngo uje kumufasha mufasha ahubwo kugira ngo ntava ntaho nikora ni muri ubwo buryo rero twiyumviriye ku bintu by'ibihuha bishobora kuba bizunguruka muri aka karere mu gihe mubona hari intambara nyinshi muri aka karere mu gihe mubona yuko duca no mu bintu byinshi twimirije n'amatora mu gihugu cy'iwacu urumva ibihuha bica biba byinshi igihe cy'amatora birazwi yuko mu Burundi inkuru ziba ari nyinshi zisirikira yego niyo mpamvu rero twiyumviriye gukora ico gikorwa c'iyo projet ariko tugakorera ku bantu b'impunzi kuko impunzi nazo ziba ziri mu bantu tuziharura mu bantu baba ntaho nikora ku bw'impunzi rero twiyumviriye yuko kubera iki mu Burundi dufise impunzi z'abakongomani muri Kongo bafise impunzi z'abarundi impunzi y'umurundi iri muri Kongo yumva yuko ifise umutekano impunzi yo mu Kongomani nayo iri mu Burundi kumva yuko ariho ifise umutekano kubera iki umwe wese iwaba tukumva yuko ariho yisanzuye gusumba tuko biri kose hariho inkuru zitameze neza ziriko zigenda hirya no hino ku buryo zica ivutu abo bantu tuti rero abo bantu nabo ntiboguma muri ubwo buzima bwo kuba abantu b'amikoro make tutireka nabo tubakorera ikintu cyoshobora gutuma kumuri bamwe basubira iwabo ku buryo cyane habaye bigatuma ahaba afise umutima utekaniwe ego izo nyigisho rero mwigishije ubwo gwaruka mbega mwigishije abo refugee gusa kuko umega maratumiye n'abamenyesha makuru ego ntitwashimye yuko twokwigisha impunzi gusa twashimye yuko twigisha n'abamenyesha makuru abamenyesha makuru murazi ko ari bo bajejwe gutanga inkuru rero wabwiye umuntu ati uzohora urondera inkuru kuri aba bantu nabo bantu utabahuguye neza kugira ngo nabo bamenye inkuru ingene bayitanga bica bituma abantu bajuragirika niyo mpamvu twiyumviriye tuti reka duhamagare impunzi dusubire duhamagare kandi abamenyesha makuru dusubire kandi dushireko n'abandi bajejwe intwaro dushireko n'abandi bantu
abo bita bo muri societe civile rero nabo baze kugira ngo baronke kuri izo nyigisho. Mwateguye inyigisho mu migwi ibiri, nagomba ndakubaze mu mugwi wa mbere, mbega abo ba jeune réfugié nabo onye bamenyesha makuru mwashoboye kwigisha, mbega impact ico mwari mwiteze kuri urwo rwaruka, donc iyo message mwari mwifise yo kubaha, est-ce que yarabaye réussi 100%, est-ce que bariko barabikorera ko bimeze gute? Ego, ikintu ca mbere twakoreye ko cari ikintu cyo kumenya ingene ushobora kurwanya ibihuha, ukuntu ushobora kwifata, ukuntu ushobora kubisasangura kugira ngo umenye uti iki ni igihuha cyangwa iki si igihuha. Ni inyigisho twasanze abantu banyotewe cyane kandi cyane, nk'uko benshi bagiye babivuga. Urumva ko ni ibintu bitamenyerewe cyane, ariko rero kirumara mu buzima bwa misi yose. Rero abaronse izo nyigisho baranezerewe cyane, ahubwo banifuje yuko n'izo nyigisho twozisakaza n'ahandi no mu bandi, ku buryo twokwigisha abantu benshi bashoboka kugira ngo nabo bashobore kumenya uko bifata iyo bumvise inkuru yica nk'iriya. Gutegura inyigisho bisaba uburyo, mbega Charité Sans Frontières uburyo bashoboye kubukura hehe, mbega mwafashijwe nabande kugira ngo zino nyigisho mushobore kuzikora mu mice ibiri kandi mu kwezi kumwe? Inyigisho zabaye novuga ko ari inyigisho zo mu karere. Ntitwashimye yuko twovuga tuti twigishe abarundi, impunzi z'abakongomani bari mu Burundi gusa kugira ngo bamenye izo nyigisho, bamenye ko bifata. Ni inyigisho twumvikanye mu karere, twumvikanye n'irindi shirahamwe ryo muri Congo ryitwa AFEM, les femmes des médias, Association des femmes des médias. Iryo shirahamwe rero twarishize hamwe, hama turumvikana kuri iki gikorwa dushobora, kuri uyu mugambi dushobora kurangura, hama duca turondera uburyo twaburonse muri OIF, Organisation Internationale de la Francophonie, kugira ngo bashobore kurwanya ibihuha mu bihugu bivuga igifaransa. Murazi yuko igifaransa turagihuriyeho na Congo, tureka igifaransa gusa, turahuriye ku ndimi nyinshi, turahuriye ku Giswahili. Abakongomani benshi uvuze ikirundi barumva, nabo iyo bavuze ikirimi cy'iwabo ino mu Burundi turacumva. Bisigura yuko igihuha, inkuru iyo ari yo yose inyaruka kugenda muri kano karere gusumba. Niyo mpamvu rero twumvikanye yuko twebwe ngaha mu Burundi turigisha abamenyesha makuru n'abandi bantu harimo n'impunzi, nabo uko nyene niko no muri Congo babigize. Nabo bigishije ku mpunzi z'abarundi bari muri Congo, bigisha ku bamenyesha makuru biwabo, wajejwe intwaro n'abandi bo muri societe civile. Ni ukuvuga ngo izi nyigisho zariko ziba mu Burundi zitunganijwe na Charité Sans Frontières, no muri Congo zari ziko ziratunganywa zitunganijwe n'iyo AFEM. Okay, umva mwagi ni yari nka synergie mu bihugu bitandukanye. Okay, rero inyigisho za mbere murumva ko baronse impact. Izi nyigisho za kabiri nazo, uyu mugwi wa kabiri kweki muyumviriye kuri iyi teme, uyu mugwi wa kabiri nabo bakoreyeko? Ubusanzwe uyu wari nk'umugwi wa gatatu. Ubwa mbere twari twakoreye ku migwi ibiri, hariyo n'indi twari twatanze inyigisho zijanye zitwa inyigisho bijanye novuga n'ibimenyesha makuru. Izo nazo n'izindi nyigisho zatanzwe, twazitangiye hamwe cyo kimwe n'iyo nyigisho yindi ijanye n'ibintu byo kurwanya ibihuha no kumenya ingene bifata ku nkuru yo wumvise. Kuko ati kubera iki kumbure mwaba mwarabishize hamwe, ni ukubera yuko utashobora kwiga kimwe ikindi utacize. Ni inyigisho zuzuzanya, niyo mpamvu twazishize hamwe kugira ngo abizizi bamenye na ziriya. Ego uno munsi rero naho tukaba twashoboye kwigisha abamenyesha makuru n'abajanyi n'abandi bakorera mu gisata canke bafise ubuhinga canke bize ibijanye
n'ibi bikoresho nyabwonko amaordinateur dukorera ku ba informaticien hamwe n'abajournaliste nibo rero uno munsi muri no minsi twariko turakahiriza ubwenge kugira ngo nabo bamenye uko bashobora kwifata kandi gusumba nabo muravye ivyigwa ukuntu bagiye baravyiga mbega nabo baravyakiriye gute canke bavyakiriye gute murizeye ko nabo baza kugira impact ku nyigisho baba barize ego izo nyigisho nabo bifuje yuko ahubwo zobandanya nizigarukiraho urumva babonye izo nyigisho kuri bo babona ko ari ikintu kirumara cyane uburyo biteguye nabo ahubwo no kugenda kuzigisha abandi bakagira bati ahubwo mwobandanya mudukahiriza ubwenge mwobandanya murondera n'abandi benshi bishoboka kugira ngo kandi nabo mubigishe kuri izo nyigisho niho twomenya ingene twokorera hamwe hakaba urunani muri ibyo gukorera hamwe rero niyo mpamvu twashizeho n'urwego n'ihuriro ry'akarere iryo huriro riri ku mbuga ngurukana bumenyi kuri izi bita WhatsApp twashizeho umugwi rero ujanye urimwo impunzi abaronse izo nyigisho b'impunzi harimo abamenyesha makuru harimo abo bose baronse izo nyigisho barimo kugira ngo bose bashobore kumbure ari inkuru bumvise mbere yo kuyitangaza utarayimenya neza ukayicisha muri urwo rubuga rw'abo bantu kugira ngo bonyene bafate ingingo bati yego iyo nkuru niyo canke siyo ni kuvuga ngo umugwi mwace mubandanya igikorwa kizobandanya gikoreka apa rero yo gukora aha mu gisagara ca Bujumbura mbega nihe yindi migambi mufise mbega turazi ko ngaha mu Burundi hariho impunzi nyinshi wanashaka ziri ruguru mbega mwashimye gukorera ngaha gusa canke murafise na projet yo kuzoja ruguru ego nkuko twari twabivuze turiko dukorera kwanza muri aka karere aho Uburundi buhana umupaka na Kongo. Okay. Niyo mpamvu twiyumviriye yuko twokorera kandi no mu Cibitoki. Mu Cibitoki si abarundi n'abakongomani babayo gusa. Hariho nabo mu gihugu cy'u Rwanda. Hari bigeze muri Kongo muri Cibitoki niho ucubona neza CPG. Indimi zose hari ikinyarwanda, hari ikirundi, hari igiswahili, hari idingara. Indimi zose harya ziriho. Rero tuti na Cibitoki ntitwoyireka. Reka nabo tubigishe kubera ko bobo nabo bari ku mupaka, nabo barumva ibihuha byinshi. Nabo bamenye ingene bashobora kubisorongora. Hari abantu bashobora kuba ari abamenyesha makuru baza kuraba hano kuri Idagadure TV kino kiganiro bakaca bibaza bati mbega Charité Sans Frontières kugira ngo itore banaka kugira ngo itore za Woman TV byagenze gute bisunze iki ko twumva ko hariyo ibindi bizoba mu Cibitoki ca Rugombo mbega hasabwa iki kugira ngo umuntu azohashike hoho ababongaha kwanza ni bibazo bibiri ababongaha mwisunze iki kugira mu batore hama mu Cibitoki ca Rugombo bizogenda gute abo ba jeune ko wumva ko hari CPG mbega n'abamenyesha makuru ho baremewe ego dushaka umuco ego mu gukora uyu mugambi mu gushira mu ngiro uyu mugambi twebwe ntitwashimye kuwikorana twenyene ni umugambi twabuye yuko wogira akamaro kanini aruko dukoranye n'ubushikiranganje bujejwe ivyo bintu bujejwe kumenyesha amakuru niyo mpamvu akanina karyo kandi ko gushimira byimva mutima ubushikiranganje bwo kumenyesha amakuru uko bwaradushigikiye cyane gose muri iki gikorwa nibo baduhaye abantu bashobora gutanga izi nyigisho rero baraje nibo batanze izi nyigisho ahanini nko kubyerekeranye n'abamenyesha amakuru nibo bazi ati mu bamenyesha amakuru aba bamaze kuronka izi nyigisho aba ntibarazironka aba birakenewe aba bubanza bagatenyenya kubera yuko niko kazi bajejwe barabazi urumva rero igikorwa cyo kurondera abamenyesha amakuru twarakibarekeye nibo batuzaniye abamenyesha amakuru twakoranye nabo hama natwe twakoranye n'indi migwi nk'abajejwe intwaro kubyerekeranye no kuronka abo bandi
nk'izo mpunzi aho ziherereye nabo nitwe twaciye tubarondera ariko abamenyesha makuru mu bushikiranganji bubatuzanira ni ubushikiranganji bubijejwe ni kuvuga ngo nibo batoye abo bamenyesha makuru muri yo kayo mu Cibitoki naho bimeze gute nuko nyene hose tuzokorana n'ubushikiranganji kuko nibwo bufise abahinga nogira nti abahinga muri iki gihugu muri ivyo bintu rero nibo bazosubira kandi batange ivyo vyigwa mu Cibitoki kandi nibo bazi n'amaradiyo kuko dukorana ayo bita amaradiyo communautaire ibimenyesha makuru bizwi bene abo rero nibo dukeneye yuko batuzanira tugashobora gukorana nabo kugira ngo tubakahirize ubwenge. Ego murumvise rero ko mwumvise byinshi bya Charité Sans Frontières, mwumvise ko ari association ifasha abantu batishoboye mugabo urumva ko baguma bazana bishasha kuko urumva ko baheruka kwigisha abamenyesha makuru ndetse n'abahafije b'abakongomani baba ngaha mu gihugu cyacu ciza cy'u Burundi. Mukumva rero ko après ngaha mu Bujumbura bazoja mu Cibitoki ca Rugombo. Kare nari navuze yuko aboshaka kumviriza bakumva bari intéressé bagashaka kuba aba volontaire ba Charité Sans Frontières ko imiryango yuguruye mbega bimeze gute bazobasanga hehe? Ego urakoze kuvuga ko kuri bose hoko napfuye kwidagadura tu. Ego urakoze cyane kubaza kuri ico kibazo c'aba volontaire mu Kirundi tubita abakorera bushake. Abakorera bushake ni gisata dukoreramo cyane kandi cyane mu gihugu cyacu kuko nushobora gukora ibi bikorwa utari kumwe n'abakorana bushake. Abakorana bushake ni ushobora guhamagara ati ingo kumbure tujye kuraba abantu bagwaye, ingo kumbure turafise umuntu dushaka ko gufasha mu kibano, urumva haca haza abakorera bushake kugira ngo baze bafashe. Ni muri yo ntumbero rero mu kisata cy'abakorera bushake dukorana cyane cyane n'ubushikiranganji bugwaruka ari nabwo buraba abakorera bushake mu Burundi. Turakorana cyane tukaba dufitaniye n'ivyo bita partenariat, turakorana nabo mu kugira ngo duteze imbere ico gisata. Twebwe twafashe ya mbere ngaha mu Burundi yo kugira ngo duhimirize abantu bose kuba aba volontaire kugira ngo uwo ari we wese ntarindire leta yuko iza gukora iki kintu canke kiriya, kumbure wenyene bashobora kuraba uko bishira hamwe mu kibano bagakora ico kintu batarinze kurindira aba canke bariya ngo baze kugikora. Niyo mpamvu rero tugenda dusensibiliza n'amashira hamwe ya ruguru yino Bujumbura kugira ngo babe abakorana bushake. Natwe ubwacu rero turafise ico gisata c'abakorana bushake, uwo ari we wese turamwakira. Uburi umupatiri, uburi umupasiteri, uburi umusoda, uburi umupolisi, uburi umwigisha, uburi umunyeshure, uburi umurimyi, mugwizatunga, bose twebwe turabakira muri aba mu bakorera bushake kugira ngo dushobore guteza igihugu imbere. Kuko hariho ibikorwa byinshi bikorana by'abakorera bushake ngaha mu Burundi biba ariko rero bidahabwa agaciro. Muri ivyo rero turi mu bintu byo guhimiriza leta kugira ngo ishobore guha agaciro ivyo bikorwa by'abakorera bushake. Kuko abantu barashobora kwishira hamwe bakubaka nk'ikiraro kumbure. Ico kiraro cyari gutwara amahera ariko kubera ko ngo ari abantu babikoze gusa muri ibi bita ibikorwa rusange canke biriya n'ibikorwa rusange harya n'aba volontaire. Ugaca usanga rero ntibabiha agaciro. Usanga bakwiye kubiha agaciro bakavuga ati iki kiraro bakoze uno munsi gitwaye ibihumbi 200 akarorero. Bakoze ikindi kintu hariya niba bagiye gufasha guseha amabuye kuri stade, ivyo bintu biciye mu miliyoni. Ivyo byose bakaguma bavyandika ku buryo tumenya tuti umwaka uyu n'uyu abakorana bushake baterereye mu gihugu ibintu bingana n'amahera anganuka. Hama tukaca tumenya umwaka uza kumbure twasubiye inyuma cyangwa turiko turatera imbere. Yego niho hawo rero turiko turateza imbere ico gisata aha mu Burundi no mu rwego rwa Afrika, aho twashizeho turi mu bantu
mu rwego rwa Union Africaine bariko barateza iki gisata imbere kuko no muri Union Africaine cyari giteye imbere. Rero mu Burundi ndi nko mu point focal wabo turiko turaraba ingene dushobora kugiteza imbere, si au niveau ya Union Africaine gusa, meme turafise n'ibindi n'ayandi mashira hamwe dukorana mu rwego rw'isi mpuzamakungu ku bijanye n'ibintu byo guteza imbere gisata cy'abakorerabushake. Ego muravuze yuko imiryango yuguruye, mbese bo basanga hehe? Twebwe ubusanzwe dukorera mu Kamenge. Winjiye mu Kamenge aho bita harya kuri Interbank ni kurya mbere, umanukanye na rirya rya mbere akazero ka mbere bisigura akabarabara ka mbere iburyo bwawe, winjiye mo hagati ucubona aho ishirahamwe ry'iwacu riri, hariho niyanditse n'icapa cyanditse ko Charité Sans Frontières. Ni kuvuga ngo ashitse ngaho mu Kamenge kujya mbere amanitse kuri Interbank agakata côté droite arahabona. Ni kuvuga ngo umujene wari we wese, si umujene we w'umupapa, mu mama, pasteur, padiri, cheikh, urahamagariwe kuba umujene volontaire aho muri Charité Sans Frontières. Imiryango iruguruye, baraguha formulaire ukuzuza hamwe na photo passeport, nta mahera bagusaba, nahawe gusaba gutanga amaboko yawe n'umwanya wawe. Reka rero ndabashimira. Ego murakoze cyane. Muri ico gisata c'aba volontaire ntidukorana n'abajene gusa, mu ba volontaire imyaka yose iruguruye, kuva ku mwana nkeka ashoboye gutembera nibaza ubwenge bw'ico agiye gukora gushika ku mutama, uwari we wese rero turamuha ikaze, arashobora kuza. Nta nombre iri fixe, nta nombre, ahubwo abarundi twese twaba aba volontaire byaba byiza. Ego. Okay, mu kurangiza rero nkuko mubizi twama twidagadura, nituraba ngo Monsieur Benoît, chef wa association, twipanze vyaheze, rero vyaheze tukaba twidagadura. Naye nkumbuye kwidagadura. Mu kwidagadura Monsieur Benoît twidagadura mu bibazo. Ibibazo ndakubaza ni ibibazo biri en general. Hama ivyo bibazo ntibishura ego, ntibishura oya, nugira umutwe gutya, nugira ngo donc ndakubaza ikibazo hama ukacuma iyindi réponse itari ego, oya, yes, no, nk'ubu unye ndakubaza, ndashaka kukubaza ukacunyishura directement utarinze kumbwira ngo canke ego canke oya. Ndavyumva. Okay, turatanguye monsieur cameraman Fabrice. Monsieur Benoît, mwambwiye yuko ni mu murongoye Charité Sans Frontières. Ivyo nivyo. Hama Charité Sans Frontières ni ishirahamwe. Ishirahamwe ry'abantu ryita ku bantu bafise amikoro make. Ivyo nivyo. Rikaba rikorera mu Kamenge. Ivyo nivyo niho dukorera. Hama Charité Sans Frontières imaze imyaka 4. Aho uravyishuye nk'ubizi. Imaze imyaka 4. Yego. Monsieur Benoît yishuye ego, bagomba unsinde. Bagomba unsinde kandi je ntasinzwa. Okay, mwabonye duhejeje amboteri, je nsinze Monsieur Benoît yavuze ego, yari yavyishuye byanze ariko akanyuma niko kabi. Okay, ndabashimire cyane gose rero mwebwe uzobona ino video urashaka gupartager. Hamurahamagawe nawe kuba umujene volontaire muri Charité Sans Frontières. Bababwiye ko ari ngaho mu Kamenge kujya mbere umanukana Interbank ya mukacukata côté droite yawe ucubona icapa canditse ko Charité Sans Frontières. Bye bye na hutaha. Ndabashimire cyane gose.